Hello bantu banje muraho mumeze neza natwe turashima Imana hama uno munsi turi kuri Kento TV turabakunda cyane mubandanye mudukurikirana ego Imana ibandanye ibahezagira rero uno munsi ndabazaniye ikintu abantu benshi kunda kubatera ibibazo bibaza ati mbega amamega yanje ko ahera cyane hoba habaye iki rero uno munsi ndababwire application zibiri zikunda gutwara amamega menshi muhurikirane rero ariko kandi ntimwibagire kugira like share and comment hama rero kugira ngo ushobore kubona igituma amamega yawe agenda cyane hama ugashobora kubikuramo uraza ugaca ngaha kuri WhatsApp ukinjiramo ugafyondaho hama uhejeje ugacuza ngaha hari utuburungu dutatu ukafyonda hama uhejeje ugacuza ngaha kuri paramètres ukahafyonda hama ucubona ahanditse stockage et données aha rero naho ucuza kandi ukahafyondako hama uhejeje ucuza kandi ngaha ahanditse ahanditse utiliser les données mobiles ukafyondako hama jewe ngaha murabona yuko utiliser les données mobiles hariho photo audio video et document mu bisanzwe nka mwebwe mutarabidesactiva biba bimeze uko rero bimeze uku uca ubidesactiva ugakuramo utu tuvi ugafyonda ngaha nungaha ukabikuramo hama ugacugira okay ugaca ugaruka kandi ukaza ngaha ugafyonda ahari wifi en connexion wifi naha nyene jewe urabona hanarabikuyemo mu bisanzwe biba bimeze uko rero wewe utarabidesactiva ucukura ku tutuntu tutuvi kadukurako hama ukagira okay nivyo rero bantu banje bituma abantu benshi amamega ahera ningoga ariko ntibabimenye kuko iyo biri active ajya ama message n'ama audio n'ama video aza muri WhatsApp yo mu magroupe aca zari telecharge agatwara amamega menshi bigatuma amamega yawe ahera ningoga ariko umaze ku desactiva aho ndaberetse ama video aje ntiyugurura ni mpaka wewe nyene uvuze ati iyi video mboniriye interesse reka ndayugurure mbandanye rero mudukurikira nico kimwe no kuri wifi urumva wifi yuguruye uri ahantu ibintu bica biza biriyugurura ama application yakitelecharge bigatuma rero n'amamega yawe ahera ningoga murakoze rero Imana ibane namwe turabakunda cyane mwakoze kudukurikira kuri Kento TV Imana ibahezagire mubane na Yesu murakoze